umukuru w'igihugu araheruka kwakira ku kirimbi we Gerevaze Rufyikiri yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNDDFDD. Mu basigaye mu buhungiro harimwo abanywanyi ba CNDDFDD, abahora ari abasirikare n'abapolisi, abari mu mashirahamwe yadahana ivyicaro vya politike n'abamenyesha makuru. Icatumye bagenda sinakigarukako, harimwo n'abafise imitahe. Kumugambwe CNDDFDD n'ubutegetsi bukomokako mwasize Imana imbere. Iyo nayo mu vyisaba harimwo ikigongwe, imbabazi, urukundo. Muzobikura ryari mu majambo bije mu ngiro hama bene wacu batahe baterere mu mbona kazoza 2040 na 2060. Kigongwe, imbabazi ati mwazize Imana imbere. Burya Imana iragira ikigongwe mugana nyene ari gihihana. Burya twogera tukasoma ibyo Bibiliya kuvisiremwa nta mwuzure yakubitiye mu bantu. Nta muriro yaturiza abantu ikabakongera verbe. Burya igigongwe kirabaho mugazi rimwe na rimwe urabona nk'ivya 15 udahanye basha uzona n'umuntu yivyukiranya hajya ngo agomba tepagaza ubutegetsi. Wowe umuntu umuhereza inkoho, umuhereza brende, umuhereza n'amasase uyagure mahera abanyagihugu acagenda gutebagaza inzego zabo. Igitero cya gatatu cy'umugambi kirabitomora ubutegetsi bwitorewe n'abene gihugu. Iki kigongwe kizoza gitevye ndababwira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Guca bugufi, guhana imbabazi, gusubiza hamwe iterambere nivyo twigisha mu ishure ry'abarundi bose. Ngizo inkingi nkuru z'ivyigwa bica mu ishure ry'abarundi bose. Nelson Mandela yaravuze ati ahatari kigongwe nta kazoza keza gashoboka. Arasubira ati ikigongwe kibohora umutima, kibohora umushaha, gikuraho ubwoba. Ati nico gituma ikigongwe ari kigwanisho gikomeye cyane. Matayo igice ca 6 ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15 haravuga ngo mubabarire abantu ivyaha vyabo, ngo Imana nayo izobaharira, ngo ariko niyo mutaharira bagenzi banyu ivyaha vyabo, ngo naso wo mwijuru ntazobaharira. Voilà, Imana nayo ntizobaharira. Muyandi majambo murumva yuko usavye ikigongwe Imana kandi hariho bagenzawe nawe wase guharira, murumva yuko uburi kuragira igihushane. Imana nayo ntiguharira. Ivyo nibaza yuko umurundi wese abitahura. Nagomba rero ngaruke kuri ibikorwa by'umugambwe CNDDFDD cyane cyane kuri aya masengesho. Aka kawotokora kanditseko gute ngo amasengesho yo kuwa 4 wa nyuma w'ukwezi kwa Mukakaro. Ayo murumva yuko ari yuno munsi kuno munsi w'ukwezi kw'indwi n'uwo munsi wa nyuma ni itariki 31. Murabona rero abagabo bafukamye nuko bahumye ku gisabisho. Ni vyiza cyane gusenga n'ukuri, cyane cyane iyo bikoze ufise umutima utyoroye, umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe, umutima w'urukundo. Umuririmbyi umwe wo mu Burundi niwe yigeze kuririmba avuga ati hari abasenga bisengera, hari abasenga bipfuriza inaba bandi iyo Mana mushapfuza. Rero hari abasenga mwe nuko nyene. Bo icivugo reka ndakibasomere. Aya n'amasengesho y'umugambwe CNDDFDD baravuga bati mu civugo, ndabasavye mwumvirize neza aya majambo ariko: twiyeze ntidusubire kwikwegera umuvumo mu kwigarurira itunga ry'igihugu. Nuko ijambo ry'urufatiro
riri muri Yosuwa igice cya 6 guhera ku murongo wa 17 gushika ku wa 19. Tuhasome haravuga ati kandi igisagara n'ibiri muri cyo vyose bicitse inyegu y'Uhoraho. Mugabo Rahabu umwe maraya abe ari we arokoka, bo n'abari mu nzu yiwe bose, kuko yanyegeje za ntumwa twatuma. Ku murongo wa 18, ariko mwebwe muzire akaziri, ntimugire ico mukorako mu vyabaye inyegu y'Uhoraho, kuko nimwavyifuza mukabikorako muzoba muzaniye umuvumo n'ivyago Abisirayeli aho mushagaje. Iri jambo muryumve, yavuze ati niyo mwabikorako mukabitwara mukavyiba inyegu y'Uhoraho, muzoba mukwegeye umuvumo Abanyisirayeli aho mushagaje. Mwumvirize umurongo wa 19, ariko amafeza yose n'amazahabu n'ibintu vyose vyo mu miringa n'ivyo mu vyuma bibaye ivyera vy'Uhoraho, bizoja mu bushinguro bw'Uhoraho. Nagomba rero mu nkundire ngaruke ku murongo w'18, ati mugahirahira mugakorako kuri ivyo bintu, muzoba mukwegeye umuvumo n'ivyago Abisirayeli aho mushagaje. Niri jambo nagomvye ko tuvugana ko uno musi. Voilà. AMASENGESHO rero bati twiyeze ntidusubire kwikwegera umuvumo mu kwigarurira itunga ry'igihugu. Kwiyeza ni vyiza, Imana igomba yuko twese twiyeza, mugabo iyo uriko urabikorana umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi, biba vyiza cyane. Ikintu nagomba ngaruke ko rero, uno munsi murabona yuko bemeje ku mugaragaro yuko itunga ry'igihugu bagikumiyeko, itunga ry'igihugu bagihagiye, kandi ivyo bikazanira umuvumo igihugu. Mu rugendo rw'1532 mu gace kago kindwi canke volume y'indwi, twaheruka kwerekana ukuntu Uburundi buri ku muvumo. Biriko biraba vyose ari ingaruka mbi z'umuvumo uri ku Burundi. Ibintu vy'amaraso bituma umuvumo uja ku gihugu. Voilà, ivyo navyo naravyerekanye, ingene amaraso yirirwa araseseka, sije ndabivuga je nyene n'abandi barabivuga. Oho rero murumva yuko mu gihe abategetsi bihagiye ivy'igihugu bakavyihererezako, bakavyirundanirizako, ko ivyo bintu bizana umuvumo ku gihugu. Kwirirwa ndabitebako, murabona ingene urwaruka rumerewe, murabona ingene urwaruka rufatwa nk'abaja, rugenda hariya, rugafatwa nabi cyane, rugagenda rutagira amahera, rugagenda rutagira n'itike, kandi amahera yari gufasha urwo rwaruka ariko araribwa n'abagabo kanaka kandi bazwi. Ivyo mwumva vyozana umuhezagiro canke n'umuvumo. Voilà, iri jambo rero ririsiguye. Murumvise yuko kuri otokora AMASENGESHO bemeje 100% yuko ivy'igihugu vyose bavyihererejeko. Aravyivye, amahera yari gukora amabarabara barayivye, amahera yari gukora amabaraje barayivye, amahera yari gufasha abanyagihugu barayivye, biyubakira amazu, voilà, biyubakira amahinguriro hanze, voilà, bigurira amamodokari meza, bigurira amatongo, voilà. Abanyagihugu nabo cyane cyane urwaruka baratose, murabona ingene bamerewe. Rero barafukamye ngaba, bariko basaba ikigongo Imana, urumva ntibasavye ikigongo abanyagihugu, banyonoye, ntibavuze bati ebagabo dusubize ivyo twivye, twebwe turiyejeje, turabaye aberande bagabo, ntidusubire gukoramwo, mu vy'abanyagihugu ntidusubire gukoramwo, ivyo twatwaye biramaze. Oya vrema, turisubiyeko, tugirira imbabazi vrema,
Mana turakwinginze utugirire imbabazi. Turiyejeje turabanyabyaha, twaranyonoye abanyagihugu baratose, abanyagihugu babayeho mu bukene, abanyagihugu ntibagira igitoro, abanyagihugu ntibagira isukari, abanyagihugu ntibagira amabarabara, abanyagihugu ntibagira icepfo n'icaruguru, abanyagihugu bararushe, abanyagihugu baratuntuye, abanyagihugu birirwa barafatirwa mu bindi bihugu kubera twebwe twarabanyaze. Mana tugirire imbabazi. Aca bashiramwo akantu rero batariko gamana, twebwe rero naho tugirira imbabazi wapi, twebwe ntazo tugira kabisa. Ibibazo dutegerezwa kubapfunga, dutegerezwa kubashira imbere y'ubutungane, kuko ivyo bakoze ntibibaho, vrema ivyo bakoze ntibibaho. Abo twebwe rero uduha imbabazi n'ukuri. Turiyejeje duha imbabazi. None ntimubabona aho bafukamye? Mwumvirize iri sengesho bariko bariyeza batiyamara. Twebwe vrema turiyejeje ntidusubire gukora ku bintu vy'abanyagihugu, kuko bizana umuvumo. Voilà, igihugu kiri mu muvumo, ntikigira igitoro, ntikigira icepfo n'icaruguru. Abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe mu buhungiro, abanyagihugu bari mu bukene. Vrema turiyejeje kugira ngo umuvumo uve ku gihugu cacu. Mugabo twebwe kizire ko uje twosubiza hamwe. Oya, dutegerezwa kubashira imbere y'ubutungane, dutegerezwa kubaboha. Umukuru w'igihugu araheruka kwakira ku kirimbi we Gerevaze Rufyikiri, yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNDDFDD. Mu basigaye mu buhungiro harimwo abanywanyi ba CNDDFDD, abahora ari abasirikare n'abapolisi, abari mu mashirahamwe yadahaniye ivyicaro vya politike n'abamenyesha amakuru. Icatumye bagenda sinakigarukako, harimwo n'abafise imitahe. Kumugambwe CNDDFDD n'ubutegetsi bukomokako mwasize Imana imbere. Iyo nayo mu vyisaba harimwo ikigongwe, imbabazi, urukundo. Muzobikura ryari mu majambo bije mu ngiro, hama bene wacu batahe baterere mu mbona kazoza 2040 na 2060. Kubijanye na yavuze ati Rufyikiri yaraje ati hari AMASENGESHO bari mu buhungiro. Reka zokibaze neza, nzobaza ko hari AMASENGESHO bahunze, ndotaka kukibaza. None uri AMASENGESHO bahunze iki? Na karorero mu mpunzi mu raporo dufise ariho Emery munyamabanga nto yabisadeje kwisha umugambwe, ajejwe no gukurikirana abagumyabanga bari hanze. Ntaratubwira abagumyabanga b'impunzi. Hari abagumyabanga akorera hanze bari muri diaspora, mugabo impunzi turabaronka. Ico rero nukuraba yuko hari abimpunzi azoce ikorera ko ntangorane. Hanyuma hari yavuze ati abafise imitahe, ikigongwe, imbabazi, ati maze Imana imbere. Burya Imana iragira ikigongwe mugana nyene ari gihe hana. Burya twogera tukasoma ibyo Bibiliya kuvisiremwa, nta mwuzure yakubitiye mu bantu, nta muriro yaturiza abantu ikabakonjega verbe. Burya igigongwe kirabaho mugazi rimwe na rimwe urabona nk'ivya 15 udahanye basha uzona n'umuntu yivyukiranya hajya ngo agomba tebagaza ubutegetsi. Wowe umuntu umuhereza inkoho, umuhereza brende, umuhereza n'amasase uyagure mahera abanyagihugu aca genda gutebagaza inzego zabo. Igitero cya gatatu cy'umugambi kirabitomora ubutegetsi bwitorewe n'abene gihugu. Iki kigongwe kizoza gitevye ndababwira. Aha rero ijambo ry'Imana rirasobanuye neza, riravuga riti udahariye mugenzawe nturondere nawe ikigongwe ku Mana. Voilà, AMASENGESHO bavuze bati ikigongwe sinobabesha kiracari kure. Ibi rero nibi twaba tuvuga duti gukomantaza imitima. Abarundi twarakomantaje imitima gushika naho
tutumva ico ijambo ry'Imana rivuga, gushika naho tuvuguruza ico ijambo ry'Imana rivuga. Aravuze ati sinobabesha, ikigongwe ntitwiteguye kugitanga, ikigongwe kiri kure cane. None aya masengesho bariko barakora amasengesho y'iki? Ntimwumva yuko aya masengesho ari gisesema kuhoraho? Voilà, nimba Imana ari ubutungane, inzira zayo zigororotse, yogirira agafavera aba CNDDFDD, mugabo abansi babo canke abo banka nabo batavuga rumwe nabo baranse kubaharira. Iyo Mana yobihengamye. Uko rero bakomantaza iyi mitima niko wa muvumo uguma wiyongera ku Burundi. Ivyo nibaza yuko biri claire, nta muntu yoshobora kubiharira. Obo baremeye yuko batembagaje Burundi, ivyo abanyagihugu vyose bavyigaruriye, ubutunzi bwose babwigaruriye, igihugu murabona ingene kimeze ubu, ntikigira iki na kiriya, amahera yose bashize mu mifuko yabo. Ubu bagomba yuko Imana ibaharira. Voilà, bakicara ngaho bagira bati Imana yaraduhariye. Nukusubiza ntibasubije. Ntare igwanya ibiturire igira iki? Amategeko aratomoye neza. Umuntu yivye wese ategerezwa gusubiza kandi ategerezwa no guhanwa. Voilà, aracirirwa umunyororo. Rero ibi vyose babirenze ko twebwe ntiduhanwa, oya, twebwe ntitwokwihana, oya, twebwe dusavye ikigongo Imana. Mugabo abandi baradushavuje, bategerezwa guhanwa. Iyi Mana yokumva amasengesho yabo. Nebaga, ntimwumva yuko yoba yahengamye, ntiyoba ikiri yayindi tuzi igororotse. Imana yacu iragororotse kandi ivyikora vyose biragororotse. Imana iratunganye kandi Imana n'ubutungane. Uko dukomantaza imitima kwijambo ry'Imana, uko turesista Imana, niko wa muvumo wiyongera. Ivyo tubuze no munsi na bado ejo tuzobura ibindi. Abarundi amasinzi bomoka igihugu, aba bagabo nyene basigare bagitambikijemwo. Voilà, ibintu vyose bikumireko, ibindi badandaze hanze. Ahubwo ngira n'Uburundi bazoteba budandaze, batangure kudandaza intara zimwe zije kuri Kongo, izindi zije ku Rwanda, izindi zije kuri Tanzania. Je nibaza yuko arico kintu basigaje. Indege baradandaje, amamiliyaridi bashize ku mifuko. Voilà, aho ubu ariko barasaba ikigongwe Imana ngo mugabo abandi biragoye ko twobaha ikigongwe kabisa. Kuko biri mu byo twiyemeje mu mugambi CNDDFDD. Nimba hariho umwana w'umurundi yapfuye, benshi ndabazi n'amazina, bavuga bati aho byabereye ni kera umene igihugu iteka giyiwe. Urumva rero mwe mufata minenego ibintu byabaye mu 2015 byagomba kwaka abene gihugu ububasha bwabo. Ntushaka kuvuga ngo nakantu gatoyi. Mbere hari wambajije ngo ne 15 ngo bagutembagaza nkuru nziza ngo bakara ariko ndayishimiye ngo kubera iki muca mubagumiza ko mubarondera. System imwe y'umugambi CNDDFDD. Nibaze ni ega baronderwa sibeshi, nibaze baje indani. Baje bari indani bamaze imyaka 9 mu mpimba. Kwanza iyo baza kare bagafungwa n'abandi, abambere bari mukure kuko. Ara nibaze baje indani. Nibaze tubapfunge. Mugabo twebwe Imana yatubabariye, twebwe ivyo twivye, twebwe abo twishe, twebwe abo twanyaze. Voilà, twebwe Imana yatubabariye, twebwe Imana yacu voilà iratubabarira ivyacu. Ivyo twagize twebwe ntimuturondere. Voilà, twebwe ntaco dukurikirana. Voilà, ubwo butungane oya twe ntitwoje imbere y'ubutungane. None bantu b'Imana, iyi Mana ya CNDDFDD yoba ari Imana yayindi rutunga boro, yayindi yumva abapfaka, yayindi yumva marira y'abarundi bariko bararira. Imana ya CNDDFDD ntimubona yuko yoba ari Imana y'akarenganya, Imana irenganya? Nukuvuga ngo bamwe baje imbere y'ubutungane mugabo abandi nabo ntibaje imbere y'ubutungane. Iyi Mana yoba ari Imana imeze gute? Ico gituma abantu bashika
ahantu bakiyumvira bati none imana aba CNDDFDD bavuga ni ya mana dusenga twese, ya mana yanka akarenganyo. Ubu nibaza yuko bitahuritse. Umuvumo ku gihugu c'u Burundi murumva iyo uriko urava. Ubu ntihagira n'umuntu asubira guharira yuko igihugu c'u Burundi kitari ku muvumo. Iyumvire muri Afrika yose igitoro kikabura mu Burundi gusa. Ibitoro bidandazwa n'abategetsi, isima, isukari, ibi na biriya bidandazwa n'abategetsi, niho bagiye mu rugo rudandazwa. Mugabo vyose birakenye, abantu barakenye, ubukene buri mu kuniga abantu ntibagira ingene biyunguruza. Vya bihera vyose bariyegeranirije ko voilà biri ngaho, nta kintu na kimwe biriko biramarira igihugu. None abantu b'Imana, uyu sumuvumo uyu voilà. Ubu rero ntihagira umuntu n'umwe azosubira guharira yuko igihugu c'u Burundi kitari ku muvumo. Uyu muvumo rero kugira ngo utuveko, ubwa mbere na mbere nuko twebwe abarundi twoca bugufi, tukamenya yuko dutegerezwa kubana mu mahoro, kandi ko ivyo tutashobora kubishikako tutemeye kugiranira imbabazi. Kudadaza imitima, gukomantaza imitima, ivyo bituma Imana nayo wa muvumo iwuturekerako, ahubwo ukiyongera. Ico gituma ivyigwa dutanga tuvuga duti ubwa mbere na mbere abarundi duce bugufi. Ico nico ca mbere kizodukiza. Twicarane tuvugane ingorane zose, ivyo twagiraniye, amakosa twagiraniye, hanyuma duhana imbabazi, dusubize hamwe, iterambere rizodusaga. Yambona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ntituzokwirirwa turayishikamwo, oya, ahubwo mu bihumbi 2030 tuzoba tuza turi igihugu giteye imbere. Ntitwoba tukiri un pays émergent, oya, twoba tuza turi un pays développé. Mu gihe cose tuzobandanya dukomantaza imitima nk'uko uyu mugabo abivuze ati ikigongwe kiri kure, no mu misa canke kuja gusenga tugombe tubihebe. Tuzoba turiko turata umwanya. Je ndabona yuko abarundi ahubwo kuja gusenga dufise ibi vyiyumviro vyo kutadaduka, vyo gukomantaza imitima, nta kintu na kimwe twa turiko turakora. Tugombe tureke ivyo gusenga tubivemwo. Mu gusozera sindabarambire, reka nzozerere kuri iri jambo riri muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22. Haravuga ngo kandi mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abavyumva gusa mwibesha. Kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yiraba mu cirore mu maso hiwe yavukanye. Amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yiyibagira ukwasa. Nk'iri jambo nsozereyeko, nitwaba tuvuga ngo twashize Imana imbere, hanyuma tukaba tutagerageza gukora ivyo ijambo ryayo rivuga, turababesha. Biri ngaha mu ijambo ry'Imana turibesha. Abarundi rero nimba vy'ukuri tutari ndyarya, tugomba ko igihugu cacu gikira, dukurikize ibiri mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana harimo inyishu z'ibibazo vyose dufise. Tureke gukomantaza imitima. Nuko reka ngarukirize ngaha. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nimuzoze murayitwaza ngugira ikigongo, ntigira ikigongo imisi yose ari abayikoroga gatebe gahana. Natwege rero iki ca 2015 irufite ikirari mu mugambwe yarabivuyemwo, ba Piyo baragiye, baba bamuvuga izone zime ba Kanyange aho barigiri, bari bavuze ngo umugambwe nibo ukwihenda ko abantu biza ngo umugambwe ni twebwe ngo tuvuyemwo ngo uzoca bipfa. Wazanye banga abana, wazanye 18.
urasumba ujya mu mama ujya mu unyambubibi yatanze umwana wiwe aho uvuga ngo ni gwawe ntabagumya banga bari mu buhungiro bace bantelefona bariyo batutu none bo bahunze iki 15 abagiye turabazi hari abagiye bimerewe neza bace babandanya basafira kure gose amerewe neza